birashoboka ko umuntu ashobora gutwara umuntu atari isezerano ryiwe. ivyo ntibiba. Izo nizindi mpwemu zibazagutse. Umuntu yamutwaye ari humwe byarajya abana gushika naho baca mugabo munyuma akavuga ati umugore w'isezerano. Umugore atari w'isezerano n'umugore watwaye uwundi bari barahanye amasezerano nayo uwo yatwaye bwa mbere bakamarana igihe nta yindi mpwemu ikaruka kuvuga ngo si w'isezerano. Kandi hajya bunyana babure ko amasezerano y'amakuru aba mu mutima. Abantu bamaze guhuza umutima n'inama bagasenga bagahezagirwa ahubwo abantu bariko barapfa ubutunzi. Ukuri. Kuko hari abantu batunga bakabona umengo ntibatunga umugoroba. Burayo igice ca 2 umurongo wa mbere. Ngo nico gituma dukwiye kurushiriza cyane kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo ntitutwagwa kayombekere tukabivamo. Bakunzi bari TV turabaramukije cyane kuri uno munsi twagiriwe ubuntu n'Imana twarose umuvyeyi wacu umukozi w'Imana agomba tuganirize hanyuma reka rero mushishikare kugira sabone mugire na j'aime na partage na commentaire kugira ngo bino biganiro bishike kure ubutumwa bwiza bushobore kubohora benshi. Twagiriwe ubuntu rero n'Imana twarose umutumire mwiza cyane turabaramukije cyane. Amahoro. Twagomba rero kugira ngo mwidondore abariko baradukurikirana kugira ngo dushobore gutangura ibiganiro byacu mucyo munadusengera Imana. Turabaye ikaze. Ego ku mazina nitwa Pasteur Chimani Kunda Diodone. Nkaba mvuka ku mutumba w'igasegegwa ishengero ni gasegegwa ubwiriza misione ya Gashikana. Ego. Ishengero rya Panecote misione Gashikana. Ego. Mana data wa twese wo mwijuru. Turagushimiye imbabazi zawe nyinshi n'urukundo ntangere. Uraduteye iteka kandi nturi duteye ubure duteye kera. Aho duha kukumenya no kugutahura ukaduharira ibyaha byacu. None rero uyu mwanya tugira iki kiganiro turasabye ngo we mu ruhande rwacu ushira amajambo yo mu kanwa kacu kuyo tugira dukore byose bigira ikimazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabahaye kaze rero kugira ngo mutuganirize. Ego nkuko biri jewe nakijwe ndi umusore. Ego. Bisi imyaka 16. Mu 1980 hagati ya 4 na 5. Batizwa amazi menshi mu 1989 mu kwezi kwa gatandatu itariki 26. Hanyuma ngira ubukwe mu ishengero mu 1991. Yego. Ndi umupapa navyo yabana 9 mugabo hari 8. Imana ishimwe. Ndumva Imana aragize neza. Hanyuma rero ibikorwa vy'Imana nabaye umuvuga butumwa mu 1995. Yego. Bandanya gutyo hamamba umupastori mu 2003 mu kwezi kwa gatatu tariki 9. Sanzwe nkorera nyene muri misione ya Gashikano. Yego. Ubwiriza aha turi hitwa Gasegegwa nibwo ubwiriza bwamvyaye. Ariko kandi ndafise ubundi bubwiriza nkoreramwo utari hafi yaha uri muri commune Ngozi bubiri. Ego. Turumva yuko muri abavyeyi mudukurira cyane twumvira iyo myaka mwakirijwemwo twe ntitware bwanabeho. Twagomba rero mutuganirize mutubwire muri kino gihe abantu agakiza bariko baragafata minegwe mugira ico mutuganirije kuri ivyo muzoba mukoze turabaye ikaze. Murakoze cyane. Mu ncamake n'uwandikiye abaheburayo yanditse mu gice caho aravuga ati ntitwanjana ugakiza. Yego. Agakiza rero ni keza kuko abakakiriye karabakiza nyene urumva kubitwa agakiza kazanwe n'umukiza Kristo. Yego. Mu misi yacu ya mbere mu ntango za 80 na kandi nkajewe gushyizwa nakirijwe hitwa mu Kajaga. Byari shure ni muri commune ya Murenza ariko twasengera twagira uruhimbi no kuvuga ubwiriza bwari imushitsi nko kilometero 25 canke na 4. Hari kure cyane. Yego hari kure. Ariko ntimwarambirwa. Oya. Twaragenda kuwa gatanu no kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Tugasenga kuva mu gitondo tukava isaha 10 canke 9 tukazoshika iwacu saa moya y'ijoro naho umuntu igera yumva gacotse.
kandi abantu barabinezererwa cyane kuko harimo umuvyuro udasanzwe. Yego. Turabaha ikaze kugira ngo mubandanye mutuganirize uyu mwanya ni urwanya. Jewe ico twabonye abantu barahurumbira gukizwa gose. Yego. Kandi ibigirwamana byaratabwa vyinshi. Ibisigo bikava mu bantu. Abantu bakuzura mpemu yera. Naje ndibuka ko ari umusore najanye iwaba baramuragurije vyaranse. Umuhungu umusore yari afise n'ubwanwa ariko yarageze ahantu abadayimoni bamugiriye nabi. Bamuheka mu mugongo abavyeyi bamujana mu bapfumu. Ndamubasaba umusore naje ndamujana mu kajaga. Umunsi umwe ndamujana kwikinga, undi munsi wagira kabiri kwikinga, umunsi ugira gatatu nkamukurako gatoyi arakira neza ara umusore no barashaka no mu Kristo. Yego. Haru twumiza rero twishi bitangaza byarakoreka kandi n'ubu birakoreka kubizera. Yego. N'ubu birakoreka. Abantu bakomeje kwizera n'ubu bitangaza biracakoreka. Biracakoreka mu izina rya Yesu. Ubasha buracariho. No mwino misi ku munsi w'Imana uyu hari umuntu bazanya ku rusengero nyene. Yego. Umugabo abadayimoni baramugiriye n'abatavuga yarateranye iminwa yose bazi ko araguwo gupfa. Arasengerwa. Uyu munsi wa kane yaje avuga. Imana ishima cyane. Yashyize mu rusengero. Aravuga yakize. Yego. Yego. Hanyuma kandi n'ubu utukuye ko abantu bagira intege nke. Urabona ibintu by'amajambere byateye intege nk'abantu cyane. Abantu ntibakirondera Imana nkuko byari biri. Nukuri. Abantu ntibagifata imyanya yo gusenga nkuko byari biri. Nukuri. Niyo bagerageje ngo barasenga baza ku munsi w'Imana gusa. Kandi Imana yari yabariye Mose ati bwira Abisirayeli biyeze uyu munsi nejo ku munsi ugira gatatu nzobagendera. Rero abantu bariko baratakaza ku wa gatandatu, bariko baratakaza ku wa gatatu canke ku wa kane, bakaboneka ku wa Mungu gusa. Bakaza barushe naho kumva ijambo ry'Imana bataritahura neza. Ariko ijambo ry'Imana burya umuntu aritanguye kare hagasubira akaba umwete wo ku wa gatatu canke ku wa kane aho basenga ku wa kane inyuma y'amasaha ku wa gatandatu kuva saa 5 gushika isaha 9 ku munsi w'Imana usanga umuntu w'Imana yasubiye kuba muzima. Yego. Ubu rero abantu bariko baragenda biyonjorora gate kubera iri terambere. Kubera kurondera ubutunzi, kurondera ivyisi n'ibintu bigeze kure. Urabona ko abantu badahurumbira cyane kurondera Imana. Barondera isi cyane gusumba Imana. Yego. Kumbure nkeka ari kubera ubuzima bwagoranye. Abantu nyene bajya bigoranye, isi ntikimera neza. Ushobora gusanga ari zo mpamvu. Jesse ko sisho ndavyita. Yego. Oya n'igihe twari cacu mu isi ya mbere y'intango so kwintu byari vyuzuye. Ubukene bwarabaho. Abasonza barasonza. Impeshi yarabaho, agatasi karabaho, urushana rukabaho ariko nta muntu yatinye urushana. Uko abantu barushiriza kugenda kubakoreye Imana niko nabo Imana irushiza kubakoreye yabo. Kuko Yakobo yandikishije nyarabwira ati mwiyegereza Imana nayizobera. Sobegera. Yego. Burya abantu ko biyegereza Imana ni kwibegera. Kandi n'umuntu yiyegereza uwundi ni kwa mwegera. None rero abantu bariko baratakaza gusenga, bariko baratakaza gushinga intahe, bariko baratakaza agaciro kagakiza. Bakagomba kujana n'ibije. Ariko siko byari biri. Kandi yaje gakiza abantu bagatakaza mu kwicisha bugufi. No kukemera. Nayibundiho eka mbere mu imisi hari byinshi. Nivyo kurya biriho. Kandi abantu birabakwiye. Erega kandi ko tuzorushiza kubakoreye Imana niko tuzonabibura. Ariko twongegereza Imana isi iracamera. Nukuri. Yego. Mwatubwiye yuko mwakiriye agakiza mukira abasore. Hari igihe umuntu yakira agakiza bikamubera intambamye mu muryango cyangwa se mu basore mwagendanaga. Mbega ico gihe umaze kwakira agakiza nta ntambamye byakuzaniye cyangwa se ya myaka y'abasore bagora ugasanga nawe hari ico byaguhitanirije? Ico murakoze kukimbatsa. Yego. Jewe nakuriye mu muryango w'abantu basengera mu rindi dini. Naho ntakwirwa ndarivuga. Nabatirijwemo nkiri umwana mutoyi bavuga ko nabatijwe nkiri uruyoya sindabizi ndi mu mugongo. Maze kwakira agakiza nyokuru yaciye anyirukana. Kuko je papa na mama nabo nabonye. Nakuze ndi imfuvyi. Yesu aranyitorera. Nyokuru yaciye anyirukana.
aranambwira yuko amvumye kubera wakiriye agakiza. nakiriye agakiza, nza kubana na mwene wacu anywa inzoga agataha yaborewe, akanambwira ngo nyugururira wambwawe, ibyo byose ndabigumako, na nkaraba nkasanga sinoborana nawe ko yaborewe, nkaca njyama mu nzu y'isima nkisasira ikirepe nkongera nkacipfuka. Ariko ndakagumya mu bihe bigoye. Ariko ikintu nshimira Imana, agakiza umuntu akagomije agashingira intaha agakiza igitangaza. Maze kuba umuvuga butumwa nyokuru yapfuye ndamusengeye yihanye yakiriye agakiza nawe yatashe neza amande majambo. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma kandi jewe namashimira Imana cyane nti kubona narakiriye agakiza nkiri umusore. Ko je nta mukobwa nzi uwundi kiretse ubona azanye, nta mukobwa nigeze mfata ku rutugu. Byari ibintu bibujijwe ko umuntu wasanga yuzuye mwe. Bumva biteye isoni. Byari kuba biteye isoni no kumufata mu ntoke gusa ngo tugendane. None mwaca cyo gihe ko mbona mu bihe byo kureshanya by'ubu bisaba yuko udusorti tuba twishi, ugasanga nyene hari ukuntu nyene basohokera ahantu. None se wagiye umubwira umunsi umwe gusa cyahimaraje? Ishengero ryari ryavuze ryatwigiza abakiri bato mu hajya bariko barigisha abakiri bato yuko umuhungu ageze gucagura aja muhiri y'umukobwa akamuha intebe agashira ku gitambara akicara akamuherekeza nk'abantu b'Imana, kandi ntamurenze nk'imetero 100 kuva iwabo gushika niyo ariko aragenda. Ntivyemegwa ko mugira amasorte, naho byaba nta makete nta matelefone yari ahari. Nivyabihe mwatubwira rero bo byahe ibihe byiza cyane. Yego, umuhungu yaba akijijwe, umukobwa akaba akijijwe. Nta bintu byo gutaha umugoroba, nta bintu byo kugenderanira iminsi myinshi byaba. Ibyo tudashoboye twabituma abakozi b'Imana kugira baze badusabira ijambo, kugira badusabira umugeni. Ibyo rero twe nta byabaye. Nawe wigira ubona ko aho umuntu hose babona nka mwene so, umuntu musangira urugendo ruja mu ijuru. Yego, twebwe rero bijya byakoreshanya by'abasore by'ibirori eka ico wemererwa bamugurira ibicaguzi cyo mufatanya akaboko mwibarabara. Yego, cyarazira cyane bana ko baca guhagarika, baca baguhagarika. None ariko mutubwire gatoya, mugerageje kuraba ico gihe uko kuntu vyari bimeze nuko bimeze no munsi, kuri uko kugenda mufatanya ukuboko mwibarabara cyangwa ukaba wogura agahuzu ugasama ukaba mwogendana n'uwo mukundana muzobana by'ukuri. None nubwo vyo byarahindutse ubu bayikora abantu biyugurura, cyaba ari icyaha cyangwa yari amategeko y'ishengero? Ababikora no munsi mwobahanura iki? Birashobora kuvamwe ubuzimire umuntu adashobora kumenya. Mu ncamake, iyo umusore twebwe umusore agishaka umukobwa bateza gutinyana cyane, kandi uko gutinyana cyane no kubana kure cyane byabarinda gukora ivyaha, kuko urabona umuhungu n'umukobwa baratandukanye, ntibameze kimwe. Kandi ikindi, kuko ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana umukozi w'Imana Paulo yavuze ngo ni mwebwe cete cacu, abantu bose baraba bagasoma. Nokuri abatubona baradusoma mu gakiza. Ego, hari hitandukaniro ry'abahungu bakijijwe n'abakobwa bakijijwe, n'abahungu badakijijwe n'abakobwa badakijijwe. Hari hitandukaniro n'ubibonye ati bajya n'abakizwa, abona abapane kohotabo niho baca babibona. Rero ubu hari hitandukaniro cyane, kubera ko twebwe mu gihe cyacu nta bisamaza byinshi byari bihari. Yari muhira ku rusengero muri korale utamahoro Imana ibahezagire tukadutasha. Ariko uyu munsi hariho usanga umuhungu n'umukobwa bacaguranye baja kurorera umupira, baracagenda ijoro, barambara n'impuzu zisa. Ugasanga umukobwa yavuye iwabo agiye kuraba umuhungu iwabo n'ibara. Umukobwa yarashobora kuja y'umuhungu bakazomujana atabari kwigeramo bamubona, kiretse abasenga hamwe nawe. None uyu munsi umukobwa arava iwabo ku birometero nka 5 wagiye kuraba umuhungu yigemoye iwenyene. Umuhungu akirwa kwa sebukwe iminsi yose no kwa nabukwe kandi ataramutwara. Inzira ugasanga baragendana cyane, niho usanga bubaka bamwe ntibishoboke kuko bamenyeranye kare. Ariko twebwe icyo gihe cyacu cyaranazira, bana kubonye barabivuga. Nta mukobwa yataye ijoro, nta n'umuhungu yataye ijoro, twaravoma. Abafise abavyeyi baraja kuvoma bagakora ibintu mwene ivyo.
murakoze cyane mukozi w'Imana kuri izo mpanuro muriko murahabigeme ba kino gihe n'abasore ba kino gihe. Hama rero hari ikindi kintu twagomba tubabaze mugerageje kuraba akagakiza kanyu mwakiriye kiriya gihe. Burya agakiza ntikari gakwiye gutituka ahubwo kari gakwiye gukomeza. Tugerageje kuraba ibihe turimwo ubu n'ibyo mwebwe mwahozemo. Ntaco mufise mwotubwira ko kuri aka gakiza dufise ubu nako mwebwe mwari mufise n'impanuro mwohereza abantu bariko babifata minenegwe umenga nta gaciro bifise. Kumbure hari igihe abantu bavuga ngo bijya byari bya kiriya gihe nyene, ugasanga bavuga ngo bijya hari ibintu bavuga ngo mwebwe n'ukwiboha, ugasanga nuko nyene nta kintu mwo bitubwira ko bishoboka ari n'umurongo mutubwira mukatubwira. Mu ncamake agakiza ni kamwe nukuri n'uyu munsi abakizwa baracari kandi turacafise abasore bakijijwe nukuri turacafise n'abigeme bakijijwe. Arinda agira mariage atazi kitwa umugabo, arinda agira mariage atazi kitwa umugore, kubera ijambo ry'Imana ryashitse muri we neza. Rero mugabo kubera ibihe mubona isi yabaye ntoyi, ibi bihe abantu bakiraba amaprono, ibi bintu abantu barabiteye isoni, ibi bihe ubona ko abantu badasoma Bibiliya cyane ahubwo bishinga imbuga ngurukana bumenyi, bazigendana muri telefone ntibatinatwara gusenga. Nico gituma ubona abantu bariko baragenda babura inkomezi mu by'agakiza nukuri. Rero ico twohanura abantu nibasubire ku mavi, nibasubire ku gusenga no gusengerwa, kandi nibatinye icaha. Umuntu nagira icyo atinya, abantu nibubahane. Murabona mu misi yacu ntawe ubonye umukobwa yambara impuzu ikamufata umenye gose kumbura nk'akazi takogwa usanga atazari zihari. Oya nuko imbere yaho higeze kubaho ibintu kera abakobwa barambara impuzu bavuga ngo ni mpene banungwe. Mu bihe vya mbere mpene banungwe yaba ari jipo igera ku mavi. Ego nukuvuga hariho abakijijwe bahora bambara mpene banungwe mugamaze kwakira agakiza. Ego agaca yambara akikwiza yacabona kari kizira. Kuko birivuga ngo ntimukambare n'impuzu itewe n'amarabaga n'umubiri. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero burya umuntu yakijijwe agize ahapfa n'ahari karaja nukuri. Nukuvuga iyi misi yacu ariko urabona ko abantu bambara ntibikwize. Birabaho cyane. Birabaho cyane. Twe nko mu gisagara cyacu cya Bujumbura umuntu ashaka kumubona akabona ko yagiye ari gusa pe. Yabuze uruhusha gusa go kugira ngo aduze akure zose. Mugo ukabona ati uyu muntu uvye kwe ntiyari yambaye. Niho ibihe bigeze. Cyarazira. Cyari kizira ariko kandi kubera ibihe birabaho. Murabona ko Bibiliya ivuga mu itanguriro ngo nuko abana b'Imana bitegereza abana b'abantu barongora muri babo bitorekanije. Mu itanguriro abona nyene vyagenze mu gihe ca Kayini n'Abeli, mu gihe ingeso z'abantu zazononekara, n'abana b'Imana bitegereje abana b'abantu. Nukuri ni jambo rigoye cyane. Cyari kizira ko umuhungu akijijwe yitegereza umukobwa adakijijwe, ntiyanamucagura ntiyanamuvugisha ko ntibabasangiye urugendo. Naho rero biriko biragoranira ugasanga umuntu atanguye agombye gushima agashima uwo batafatanije urugendo ruja mwijuru. Abagomba zomuhindura. Bisanga zomuhindura akaba yo. Burya umuntu nahindurwa n'uyundi ahubwo ahindurwa nagakiza k'Imana. Ahubwo umuntu aramwamira imbuto. Mukozi w'Imana muratubwiye yuko mugerageje kuraba mu itanguriro bitaba vyemewe ko umuntu ashobora gushima umugeni ku muntu badafatanije urugendo batari mu murongo umwe. Ariko uno munsi turabona abakobwa bakijijwe bashobora gushimwa n'abahungu, usanga babandi nyene tubonye na twebwe kugira ngo tubamenyera kuvyo bama. Ubaravye wenyene gusa ubona yuko umenga nta gakiza kari muri bo. Mugo kubera nyene kumuraba akumva umenga azogerageza kumuhindura. Umuhungu yashima umukobwa ari hariya badafatanije urugendo akumva nawe nyene umenga azomuhindura. Ko muvuze ko umuntu adashobora guhindurwa n'umuntu ahubwo ashobora kumwamira ivyamwa gusa. Abo bantu
mwabahanura iki? Bakora ibizira sivyo, ivyo bakora ntabwo ari byo canke nivyo by'ukuri ntacyo babamenye imbuto byoshoboka bakanahinduka? Tuce dukoresha Bibiliya niyo itanga inyishu. Bibiliya iravuga ko mu bana ba Yakobo hariho umukobwa yitwa Dina. Hanyuma aca ashimwa na bene Shekemu. Baramushima kuko cyazira ko umwisirayeli yabigwa canya cagugwa n'undi muntu wo murindi hanga. Mugabo Dina arenga icagezwe cyo muhira aja kuramutsa bene Shekemu iwabo. Yego. Kumwe navuga ko abakobwa basigaye barenga urubi bakaza kuramutsa umuhungu. Asanga bamwiteguriye baca mukora ibibi. Byazanye ingaruka mbi dasanzwe. Abana ba Yakobo bagize baravyumva baraduga bakoze ibimuze musoma itangura mu biraro. Yego. Uwo Dina nubu aracavugwa ko yakoze ikizira. Bijya bintu byo kuvuga yuko bavuganira hari yatarakizwa. Ngurazi wacu usengereho guzoce hinduka. 90% ntibahinduka. Nukuri. Baje mu bwo buryo ntibahinduka. Ahubwo yazanywe n'umuhamagaro agakizwa. Hanyuma mu nyuma bikazogenda uko kuntu ni byiza cyane. Nukuri. Kuko izingeso mu nyuma ziravyuka. Kandi hari igihe batabandanye urugendo Satana batega akabatega umutego. Nagwa rugendo rwo kuzobana batararukora bagakora ibyaha. Bakabasubira inyuma bose. Si umwe yari yamuzanye agasubira inyuma. Si umwe yavuga ngo azoba bigaca byononekana. Byari byiza ko winjiye yinjira agakizwa agaca bamushasha. Hanyuma agasenga Imana ikazomushakira umugeni muri abo nyene babasanzwe bahari. Murakoze cyane. Bigeme muri ko muradukurikirana nibaza ko muri ko muravyumva namwebwe basore kugira ngo agakiza twakiriye kagume muri twebwe. Nibaza ko muri ko muravyumva batama bacu badukurira. Ego bakoze b'Imana murakoze cyane. Hama kuri iki kintu naco abantu benshi bari kubatitura agakiza muri ko murabona aho bigeze. Cyukuri biragaragara yuko tugerageje kuraba abantu b'Imana uko bari bameze kera. Ubu hari ibintu byinshi biriko birahinduka. Sinzi ko ari icyo mwatubwira cyangwa se mwahanura abantu muri ko muraraba mwebwe muturabira kure. Ibi bintu aho biriko biratujana ko dushobora kuba turiko turaja bishobora kudushikana mu ijuru ko muri ko murabibona. Kuko abantu benshi batangwe gutagakiza uri kuraraba gakiza na twebwe ubwacu aho twakuriye uko twari tungana kera twebwe ubwacu turabona yuko uko twakuze ibintu bitera bihinduka. Kandi hari abakozi b'Imana benshi batera babona nyene nta kundi niterambere niho bigeze. Gasanga nta bihano bigihari nka kera. Sinzi ko hari ico mwotubwira mukanigisha abantu ku vyakagakiza mukanatubwira kumbure ego hamwe bwe mu bimaze mwigihe burya Kristo ntabuze ico yarabahishuriye. Turabaye kazi. Nibaza ko nakoresha ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana hano riravuga ngo nico gituma ngo nitwanjanwe kugakiza. Tubwire igice n'umurongo kugira ngo abandi baze kwasoma. Abaheburayo igice ca 2 umurongo wa mbere. Ngo nico gituma dukwiye kurushiriza cyane kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo ntitutwagwa akayombekere tukabivamo. Kuko ijambo ryavuye mu kanwa k'umumarayika ryagumyeho kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Hano hari amajambo ngo tweho tuzokukiza dute nitwanjanwa kugakiza kangana gacya. Yego. Kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifadikanije nabo kugashingirira intahe yishingishije ibimenyetso n'ibitangaza by'uburyo ibimenyetso n'ibitangaza nibikomeye by'uburyo bwose ingabire zampemu yera uko zagabanganijwe. Nkuko Imana igomba niko hano bivuga. Rero novuga ko abakiriye agakiza batatukajanwako. Nukuri. Ahubwo tukwiye kurushiriza cyane kwitwararika ivyo twumvise mu gakiza. Tukitwararika ijambo ry'Imana. Kuko batazogitwararika nyene bazogira ikibazo. Umuntu akitwararika agakiza kangana gake. Umuntu abanza kugaha agaciro ko yaho kamuvuye. Uko ametse
ni yari karaja intahe yashinze ubutumwa yakiriye imisi yabanye nabwo imisi yabugendanye akabishingira intahe gushika sozereye rero je no hanura abantu mw'iki gihe cacu ntibanjazwe gakiza kuko nta kandi gakiza kazosubira kuboneka nta kandi gakiza kazosubira kuboneka inyuma ya inzambi imaze kuvuga abakijwe bagataha mu ijuru nta kandi gakiza kazosubira kuboneka rero twese nabo n'abariko bararuka n'abana tuvyara twese twobigisha tukabwira ijambo ry'Imana bati ntimwanjanjwe kugakiza kuko nkanje urumva ko mvise ico nokavuga ko cyane noshinga intaye n'ibisumbi ibi novuga ingene nakuze ndi impfuvyi aho naba ingene naryo umusara ingene mugabo nkabandi nukuri turabibona bimeze neza cyane abandi kuvuga cyane kuvuga gakiza nukuri ko generation yanje abo twari turi kumwe hari abapfuye hari abatakiriho hariho n'abariho mugabo ntiwosanga bameze uko batagiriwe amahirwe meza yo kwakira gakiza nitukanjanjwe kurera mukozi w'Imana hari ikintu kimwe nagomba ndababaze muvuze kwanjanjwa hari ukuntu umuntu menga ntiyo bitahura umuntu yomenye ryari ko yanjanjwe ni ibihe bimenyetso vyerekana ko umuntu yari kuyagakiza ni ibihe bintu bigaragaza ko umuntu atakibirimwo neza kuko hari ibintu ahanze aha tuba twumva abantu bavuga ngo jewe ngo bimwe mu yana ntarabimbuza sinzi ibintu bigaragaza nyene ko umuntu yanjanjwe kugakiza ni nk'ibihe muri make nibihe umukristo akwiye kureka nibihe akwiye gukora muri aya majambo twasomye nico gituma dukwiye kurushiriza cyane kwitwara gito twumvise ubwa mbere kugira ngo ntitwagwa kayombe kera abantu rero bagira ko twagwa kayombe mu kwanje ngo gakiza no gutwagwa kayo bekera naya mama mariage atemewe n'ishingiro nakayombe nzogaruka abanyakira kana kayombe kera nk'ubu hari abantu benshi usanga mu kugira bakizwe bavuye ko bari mborerwa barabapfumu barabasambanyi bari inkozi z'ibibi bapfuye ahantu nabo nyene ubwabo babona ati hani Imana yabo nukuri iyo rero bamaze gukizwa bagasigwa amavuta n'Imana bakaba bashasha bakwiriye kurushiriza kwibuka ya jambo ry'Imana ry'abakuriye amabari bari kugira ngo batwagwa kayombe kera kuko muri iri terambere harimo akayombe kera muri iri terambere hariko haraza izindi nzoga muri iri terambere hariko harazamwo abantu berekana ko abagore baronse ubwa mbere mu gakiza batari ku mwanya mwiza ivyo byose bigatuma abantu banjara ukamengo kandi ntabone kwa rukundo rwa mbere ariko hari abantu bagiye gusenga bababwira ko abagore batarabisezerana umva bakabivamo kubera babwiye ko atarabisezerana umenga se amakosa yabo birashoboka ko umuntu ashobora gutwara umuntu atari isezerano ryiwe ivyo ntibiba izo n'izindi mpwemu zibazagutse umuntu yamutwaye ari byarajya abana gushika naho baca mugabo munyuma akavuga ati umugore w'isezerano umugore atari w'isezerano n'umugore watwaye uwundi bari barahanye amasezerano nayo uwo yatwaye bwa mbere bakamarana igihe nta yindi mpwemu ikaruka kuvuga ngo si w'isezerano kandi hajya bugendagenda babure ko amasezerano y'amakuru aba mu mutima abantu bamaze guhuza umutima n'inama bagasenga bagahezagirwa ahubwo abantu bariko barapfa ubutunzi ukuri kuko hari abantu batunga bakabona umengo ntibatunga umugoroba bagatangura kuva muri vya bindi nyene ryaja mu ry'Imana ngo bagatwagwa kayombe kera n'abafasoni bagera ahantu babona umengo baratunze ko umufasoni ashobora gutunga umugabo adatunze akabona umengo yarihenze ko ari ku mugabo atazi ubwenge agatwaga kayombe kiri kumengo yogendana n'abandi basumbya wawo bagace bagerageza Imana bakira ubwambe nibire two kwirinda gutwagwa kayombe kera isi ntidutwara kayombe kera ntitunyaga ijambo ry'Imana riri muri twe ndiko ndaza mvi Bujumbura inzino nari nicaranye n'umuntu muri bisi arambwira ngo kunywa inzoga si bibi ngo ikibi no kunywa nyinshi ukaburekwa namwe mwari mwavuze ngo hari abantu bariko batwaga kayombe kera mu kuja mu kaburegwe no mu kuja no mu bindi arambwira ngo niyo edukeyi ngo ariko ntuboregwe hariho no utabimenya ngo ibyo bintu ngo no muri biriya byanditse ngo bavuga ngo kunywa dukeyi ngo ngwe tuvino duke ngo ntuboregwe yavuga ko byanditse muri Bibiliya kuri ibyo bintu nanje nashaka umuco no koresha amajambo atatu yo muri Bibiliya nyine
n'icaha gikomeye. Mbere murabizi ko hano n'umwana yavutse umuvyeyi we akabwirwa n'umumarayika ngo igihe uzomusaminda ntuzugere unukiboreza ngo ubone mukamano yasa musaravuye. Nowa murabona ko ari umuntu Imana yari yabushimye ko ari umugororotsi. Mugabo no wavuye mu bwato ngo atera inzabibu ziramukunda arazigana aranwa araborerwa. Murabona amabara yakoze. Kandi witegereje womengo Nowa yari kwanduka ko isezerano ridasanzwe. Mugabo ivya Nowa biherera hajya. Imana yaciza kurondera mu nyuma yahiza kurondera Aburahamu. Murabona ko kunwa ari ikintu kidasanzwe. Mu migani hariho ijambo mu bice byaho bya 30 hariya ijambo nyina wa Salomo yamubariye ati ntibibereye abami kunywa vino bohava bibagira indara imanza. Yavuga ngo ndaguhanure wikiga mwana wanje, ndaguhanure wikiga mwana w'ubura bwanje, ntibibereye ntukanwe vino, ntibibereye kunywa vino. Bibiliya umukozi w'Imana Paulo yavuze ngo ntimukanwe vino irimo ubuhumbu. Bibiliya kandi yavuga ngo imborekwa n'umunyamegwe umugabane wawo canyerezo ryabo no gufutana. Murabona abantu benshi bagenda baraboregwa bakanwa barafutana, agatakaza icubahiro yari afise, agatakaza agateka yari afise. Nta kunwa duke, nta kunwa natwishi. Bibiliya iravuga no mu bijya bitabo nuko atari cyo ninazi gombye ko mvuga muri bijya bitabo bya Mose ngo ntimukanwe inzoga. Byanditswe ko nyene ngo ntimuze munwe inzoga. Uwo rirondera yo libona muri Bibiliya muri bijya bitabo bitanu bya Mose. Arabwira Bisirayeli horaho yavuze ngo ntimuze munwe inzoga. Yego. Ico rero ni kizira. Ikindi nkivuga ku nzoga. Kuko arabantu sanga bose bari kwazigwanira. Murabona umugabo Loti yavuye i Sodomu ari umugororotsi. Ariko ashitse Sowari ya umukenyezi we urabona ko yari nizinyiye munyu abakobwa kugira ngo bubahukeze bamurondera ibimuretse. Bakugira bamwubahuke. Umvira ibara baraganye hari Sowari barondera ikatse bahase aranwa araboregwa abyara ku bakobwa biwe. None umuntu yo bagishingira intaye inzoga yo bashaka utuni duke mutwo ngenderekana ijambo ry'Imana rya yandi majambo umuntu wese Imana yakunda uwe yagomba gukoresha iryo jambo yacimubuza kunywa inzoga. Yaranimubuza. Nibi abantu usanga bavuga ngo kubwo mu ndawe hagwaragurika Paulo yavuze ntiyavuze inzoga nk'izi wacu. Oya mbere umukozi w'Imana ngo ntazo umuntu aho wa vino nyinshi. Vino riganwa mu iraganwa ikomeye iraganwa n'imitobe. Nakuri. Mani dufashe icyo kintu kiriko kiragaruka mu bantu muri utu ducupa mubona tutazi yo dukorerwa niki. Abantu kamengo ni gisirimu niki bagira baba basirimu ariko ejo bazosanga baborewe. Kandi biboreza birimo. Mani dufashe rero kugira ngo tugume kuri kagakiza nitwitwara icyo twumvise. Ico twabujijwe tugigumeko. Yego. Bakayembeke. Ngo tuze turagabanya buhoro buhoro ngo yini naka oya. Nidutwaba bakayembeke. Ijambo ryaho nyene kudatwaba bakayembeke. Urumva ko cekera nabashingiye ntaye ku mukobwa ataherekeza umuhungu metero zirenga izishikijana. Nakuri. Mugo uyu munsi arakubita umutumba agakubita uyundi akavi wabo aja kuraba umuhungu kundi mutumba. Aho ni yatwapambeke. Nakuri. Novuga rero ego akabembere kiyerekaza ukuri. Nakuri. Ego turabashimiye cyane bakozi b'Imana ku butumwa bwiza mutubwiye kumbure n'abandi bantu bose bariko barabumviriza uzumva afise ikibazo n'ikindi gihe tubakeneye twobarondera. Yego mwaduteguje mu turongo. Hama kugira ngo turangize ikiganiro cyacu turangize kugira ngo kumbura ikindi gihe tuzobarondere ko mwumva tubarondeye twobaronka. Mwogira ico mugiyemo hano y'abantu mugasozerera ko kugira ngo dushishikare kumandanya urugendo rusha mu ijuru abariko baraja mu ijuru twese tugende dusa. Twese tugende turi bamwe kuko murumva kagakiza ari kamwe. Mwatubwiye kagakiza ari kamwe bisigura ngo ntawe Imana irekurira bijye uwundi bimubuze. Muri ubu bwami bw'Imana bivuze ngo iyo umuntu uwudutwara n'umwe kandi amategeko ashinga twese agenga abantu b'Imana bose. Twese twategezwa kugenda kumwe. Rero mwogira ico mugiye mutekereye abantu mukabahanura
kumbura ikindi gihe abazobakenera bazotubwira tuzosubira tubatumeko mugira ikindi mutubwiye. Impanuro niyi yo kutava ku buntu bw'Imana. Nukuri Abantu nibagume mu gakiza bakiriye. Oye kukanjanirwako. Kandi burya ntikaboneka kenshi, kaboneka rimwe gusa. Rimwe rizima. Ikindi nuko abantu boshikara gusenga. Bagasenga, bagakizwa, bakezwa, bagatungana. Mbere nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 25, bakaba inkumi z'inyabwenge. Bakagira amavuta, bakagira n'ayandi mu kuruhande. Nukuvuga nugushishikara gusenga utaravyicurico. Na jewe nanje birasaba ko mshishikara gusenga kugira ngo amavuta mfise mu mutima abandanya bemo. Ngire n'ayandi masengesho akomeza amavuta asanzwe mfise. Kugira Yesu niyaza ntazonsange na ndi muri za nkumi z'ibijuju. Ubwengere n'iki gihe imisi niyi abantu b'Imana bose gukanguka, ndabipfuza ko bose gukanguka. Abara basenga basenge, abarimba baririmba, bavuga ubutumwa. Abora bitwareka kuba mu masengesho, ayo masengesho bari bitwareka gukora Imana, bakora Imana. Umuntu wese agumye muco yemeye kweri, yego kweri ntitubabize twabaka imbekere tukabivamo. Abagiye barabivamo bagize ingorane zidasanzwe. Nuko nico no kwifuriza bene dati inshuti z'umusaraba, abari hirya no hino, abari hakurya no hakuno, eka n'abatari mu Burundi n'abari hirya no hino, iyo vyoshika umuntu wese akibuka akitwareka ico yumvise, kuko ashobora guhurirayo n'ibindi bisa n'agakiza ataragakiza. Ace yitwareka ico yumvise, atarice yitwareka ico yumvise cake. Nsozerenda nshatse kubabaza gato, iki kintu cy'abantu bashobora kuja hanze ugasanga imico yaho n'imyambarire irahindutse, bivanye n'ahantu uri, hari ico biba bitwaye ko menga ijambo ry'Imana rivuga ngo sitaza umwe mubabona batanyizera. Iyo ata muntu atsitaza bivanye n'ahantu ari, kumbura ikirere cyaho ukuntu kimeze, ugasanga imyambarire irahindutse uko umuntu yavuye iyo mu gihugu cy'uwaba ameze mu gakiza, ugasanga iyo agiye ashikiye muri rya shengero nyene mugagasanga imyitwarire ntimeze cyo kimwe. Nico kintu mwosozera mukitubwiye ko gato. Birafise ijambo ivuga mu cete ca Petero ca mbere, igice ca 2 ku murongo w'9, ivyihangagera. Yego. Ajya n'amajambo yandikiwe abari basabagiye. Kuko kuva ku rupfu rwa Stefano abantu bari bakijwe benshi kuva muri Yerusalemu n'ahandi hose bagiye barasabagiye. Rero n'amajambo wari komweho. Yego. Muri hangagera inyega Imana yiharije mukoranijwe kuba bamena baheretse muri hangagera. Murasanga mu mvuga ngo mwirinde umukozi w'Imana barungikira ivyete bari iyo basabagiye hatari yamico, ahubwo abagiye bafise imico y'agakiza bari bafise nibahindura iyo nyene. Bababaza ati ni kuki mumeze gutya? Ati niko twari tumeze. Kuko Imana musinzi ko ari mu gitabo ca Ezekiyeli na ca Yeremiya yaripfuje ko abantu bayo bomera nk'umuryango wa bene Rekabu. Irifuza ati zicoma abantu banje bakamera nk'abo kwa Rekabu, kubera ingeso zabo nziza. Kandi yaturi umukozi w'Imana ati yende baguzanira vino, bazanira imibindi ubahe. Ati sogokuruza Rekabu yaratubujije. Abyumva baguma kuryo babujije. Kugira Imana itujane mu ijuru turakwiye kuguma kuryo twabujijwe. Ukuri. Imana yavuga ngo ese coma abantu banje bakamera nk'abo mu muryango wa Rekabu. Nuko namba bagenda bagashikayo agakiza ko kaguma ari kakaka. Nibakagumye, nibagashingira intahe, nibavuga uko bimeze. Mugabo nk'aba bagenda bagahurana bya bihugu bikanya bya neje n'ibindi, ivyo n'ibindi bintu. Birasaba ibirato, birasaba ipataro, birasaba ibigoti n'ibinaka. Ivyo bazobimenya bagezeyo. Ariko agakiza kagoma ari kakaka. Kuko hari abantu barambara ici Imana sinzi ko muri haya hamubare wino kura tutaza turasoma Bibiliya tutitonze ngo zisoma Bibiliya. Imana yavuze ngo ntihakagira umugore azambara ipataro gamuga canye umugabo azambara ijipo canye iguturiya y'umugore, ngo ni ikizira mu bantu banje. Burya rero abantu bariko barambara ipataro ayo umuntu ashobora kuyambara bivanye n'ahari. Akaruro nk'abo bantu bagenda hariya mu bihugu by'abazungu agahurayo na gwarubura ntaba yambaye kubera ubwibona. Oya ni gihe ni nkuko usanga umudogiteri yambaye
inko usanga umuganga hariya yahinduye ari shati n'ipataro ko agiye kubaga abantu ni nkuko usanga umusirikare yambaye ibijya nibisa n'umukobwa avuye muhira gaca tori koboya gaca pfunga gaca asohoka oya bisa bijya nikizira ku Imana rero irazi catumye ibikora burya umuntu w'Imana agakiza kare muri we araro ngo acarobanura ibidahwana nukuri nuko ariko no bisigura. Murakoze cyane turabashimiye cyane abariko baratwumviriza bari hirya no hino turashimiye umutumire wacu mwakoze cyane kutwitaba Mana mwijuru bahumugisha hanyuma mushishikare kugira sabone mugire partage mugire na commentaire na j'aime kugira ngo ibiganiro bishike kure mwari kumwe kuri micro na nibigira kado twari kumwe na Pasteur Chimana Ikunda Dieudonne turamushimiye cyane abakunzi ba Live TV tuzoba dusubira.